akanyamuneza imvyino n'intambo zishimagiza Imana. Aha hari mu birori byo gukengurukira Imana amaze mu mabanga adasanzwe yo kurongora Burundi. Mwijambo giwe Evariste Ndayishimiye yagereranije abarundi n'abanya-Israel bakuwe muri Egiputa mu buja bajanwa mu gihugu c'isezerano Imana yabatoranirije. Evariste Ndayishimiye yakoresheje amajambo yo muri Bibiliya aho Imana yafashe umuhanuzi Elize imukoresha ibitangaza. Uyu muhanuzi aravuga ko ukuboko kw'Imana kwari kuri we maze Imana imutembereza mu kabande, akabande kuzuye amagufa yumye. Ati Imana irambaza ati mwana w'umuntu, ayo magufa yokongera kuba abantu? Ndamwishura ati Mukama Mana yanje niwe ubizi. Kubw'imbabazi z'Imana ya magufa yarahindutse yongera kuba abantu. Evariste Ndayishimiye yashimikiye kuri iri jambo yerekana ko Burundi kari akabande k'amagufa yumye afatiye ku mabiki igihugu caronse kuva ku bakoroni gushika mu mwaka wa 2005. Uyu mwaka niho umugambwe CNDD-FDD wafata ubutegetsi gushika kuri uno munsi mu mwaka wa 2025. Evariste Ndayishimiye yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2020 iyo bari musaho muri Bibiliya, ariko ajabukana abarundi mu kubakura mu buja aberekeza mu gihugu c'isezerano. Twoba twarashitse muri kino gihugu canke turacari mu nzira? Reka tubanze dusubira inyuma gatoya twihweze ivyaranze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye batazira neva. Kugira rutahure neza urugendo abarundi bagize, Ndayishimiye agereranije nubwo kuva mu Misiri ku banya-Israeli bagana mu gihugu c'isezerano. Reka dusubire inyuma imbere y'umuzo w'abazungu. Mu biganiro nkunda gucisha ngaha ndashimikira kuri kahise ka Afrika, umwihariko kaba ku Burundi. Na kare ntawe umenye yaja atazi yari karava. Imbere y'abakoroni ibihugu vya Afrika vyari vyitekaniye bifise inzego ziri stable guhera ku mwami, abaganwa gushika ku mutware wo hasi. Abarundi basenyera ku mugozi umwe bagasangira kabisi n'agahiye. Muri ico gihe abazungu bariko bariga uko bo kwigarurira Afrika, niko kubona ko vyobagora mu gihe boza bitwaje inguvu, kuko nta nguvu baturusha. Bakoresheje amayeri ivyo no kwita ikiyayuramutwe canke droge. Iri ryari jambo ry'Imana. Aha barungitse abamisiyoneri, abapadiri baje bazanye no kwigisha Imana. Iyi Imana yari nshasha kuri twebwe. Mu myaka y'1880 niho abamisiyoneri ba mbere basesekara mu gace ka Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi. Icari kibazanye ni kwari kwigisha Imana, ahubwo bari baje kwiga karere no kuduca imizi kugira bazobe bahenure bitabagoye. Murabizi ko bigoye kurandura igiti c'inganza marumu, ariko giciye munsi ukagica imizi n'umuyaga wonyene uracihenurira. Niko vyagenze bamaze kutwambura imyemerere yacu, bari badutwaye vyose. Mu nyuma yaho haje intwaro ya gisirikare. Umwami Mwezi Gisabo yarabagwanije, ariko ntivyashobose ko aba bamenja tubirukana ngo basubire iwabo n'Imana zabo z'Ubugesera. Aba barabadagi, ariko Burundi bwagize amahirwe make. Abadagi batsindwa intambara ya mbere y'isi yose mu mwaka w'1918 maze bambugwa uturere twose batwara muri Afrika. Basubirijwe n'ababirigi abaje bafise ikibi gisumba n'abambere. Bagishika bagabuye abarundi divize pour régner. Baduciyemo imigwi, amoko y'abahutu, abatutsi n'abatwa. Baduteyemwe amacakubiri tubaho twinubana kandi turi bene mugabo umwe. Mu mwaka w'1961 umuganwa Rudoviko Rwagasore yaragandaguwe. Iyi ntwari yapfuye itugejeje ku ntayo yo kwikukira. Hasubizwa inyuma ababirigi bari baducuze bufuni na buhoro. Ariko nubwo bari basubiye inyuma, nyibuke ko imizi bari bamaze kuyiduca. Nta na hamwe twari duhagaze. Nubwo twari twikukiye, nta na kimwe twari dushoboye tutabafise.
abatwaye Burundi guhera ico gihe reka duhere kuri Micombero nta byinshi ndamuvuga ko twaramuvuze ko cyane mu yandi mavideo yacinga ariko ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 kabaye agahomera bunwa mu mateka y'u Burundi reka simba imyaka kuko byose narabivuze mu zindi video mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 waraje nka Rwagasore yishwa amaze amezi 3 gusa ariko ubutegetsi atanahawe n'umwanya wo gushira mu ngiro ivyo yari yemereye abarundi. Melchior Ndadaye yishwe nabi n'abari bajeje kumucungira umutekano maze igihugu kiba gisuye mu mwijima. Kuva ico gihe abarundi bongeye kwicana amagufa asanzara tubande twose tw'igihugu ari naho Evariste Ndayishimiye yagarutse akoresheje imirongo yo muri Bibiliya avuga ko Imana yabajije umuhanuzi Elize ko ayo magufa atokongera kuba abantu. Mu mwaka wa 2005 intambara yarahagaze abarundi bongera kuryama barasinzira inyuma y'imyaka myinshi barara ntibuca. Uburundi bwari bwarazingamitswe n'ikibazo c'amoko vyabaye nk'ibicureshe ku ntwari wa CNDD-FDD. Uyu mugambwe twawubonyemwe amoko yose haba mu nzego z'igihugu aya moko yaraserukirwa nkuko vyari vyarumvikanye ko mu masezerano ya Arusha aho abahutu bategerezwa kuronka ibice 60 kwijana abatutsi bakaronka ibice 40 kwijana. Ibi vyose abarundi babikesha inshungu za demokrasi guhera ku ntwari itazibagirwa Melchior Ndadaye n'abandi bamufashije kugwanira iyi demokrasi harimo na CNDD-FDD. Nubwo ico gihe hariko hashirwamo inguvu zidasanzwe ngo hakugwa amacakubiri afatiye ku moko harakomeje kwibonekeza ingendo igayitse nkuko nyakwigendera Petero Nkurunziza yakunda kudoma ku rutoke amashira hamwe agikoresha ubwoko bumwe. Kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu mwaka wa 2020 igihugu catwagwa na nyakwigendera Petero Nkurunziza ivyaranze ubutegetsi bwiwe twarabirambuye mu zindi video zaciye ngaha urashobora kuziraba. Evariste Ndayishimiye amaze kwinjira mu mabanga yo kurongora igihugu Uburundi bwatanguye kongera kwizegwa mu makungu mbere bukurirwa ku bihano bwari bwarafatiwe n'amakungu ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Mu ntango z'ubutegetsi bwa Ndayishimiye wari umwizero kandi abarundi bari banyotewe iterambere. Perezida Neva yazanye politiki yo gukora kugwiza umwimbu no kurondera amafaranga aho umunwa wese woronka icuja umufuko nawo ukaronka kanoti. Yahagurukiye abanyuruza amatungo y'igihugu nibwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi umukuru w'igihugu yajya mu rutoke ku mugaragaro indongozi ziri muri leta yiwe zinyuruza amatungo y'igihugu atacamira. Niho twatangiye kumva abanyuruje amamiliyaridi yaragenewe ingomero z'umuyaga nkuba. Ni naho twatangiye kumva amarorerwa abera mu masosiyete ya leta nka Odeka, Otebe, Otrako, mu bigo vya leta nka BBN, OBR, mu bucamanza aho yagize abacamanza ko gibiturire bagaca imanza za ngondagonde bagahemukira umurundi muto muto. Ariko abarundi benshi batangazwa nuko Perezida Ndayishimiye azi neza bafukamye mu nda abarundi ariko ntabahane. Nubwo umugenerali yarakomeye ku butegetsi bwiwe akaba n'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni yamupfunze, hari abandi bategerezwa guhanwa uhereye ku banyuruje amafaranga yaragenewe amazi n'umuyaga nkuba, amafaranga ava mu butare, amafaranga ava mu ikawa no mu cayi, abagibiturire bagaca imanza zananiye ngoma. Aba bose bakomeje kwidegemvya ibyatangaje abarundi. Hari byinshi byakozwe nko guteza imbere igisata c'ugwaruka aho hashinzwe imigambi ya leta ijejwe gufasha abajene aha twovuga payeje n'amabanki y'ugwaruka nka bije n'izindi n'utundi twigoro twa leta two guteza imbere umujene wo mu Burundi. Ariko hari n'ibindi bikenewe gukorwa. Uno musi ubutegetsi bwa Ndayishimiye bubangamiwe n'ibibazo bitandukanye kandi bitokwirengagizwa duhereye ku kibazo c'ibura ry'ibitoro. Igihe kibaye kirekire kino kibazo caraburiwe umuti. Ndayishimiye yakomeje kwagiriza indongozi ziri muri leta yiwe kuba aribo bafise uruhara mw'ikena ry'iki gitoro. Ntawuzi aho vyapfiriye nubwo bishobora kuba bifatanye n'ikena gifaranga ry'agaciro mu banki nkuru y'igihugu.
iki naco n'ikindi kibazo gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ibintu vyarunyutse kuva mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2024 ibiharuro by'ibanki nkuru y'igihugu vyemeza ko ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rw'ibice 46 kwijana. No kuvuga ko ikintu cagugwa amafaranga igihumbi mu mwaka wa 2021 mu mwaka wa 2024 cagugwa amafaranga igihumbi n'amajana 850. Ibi vyose Evariste Ndayishimiye yagiriza indongozi mbi uhereye ku barongozi b'ibanki nkuru y'igihugu bakoze misiyo yo kugambanira igihugu mu gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi. Hageze naho President Ndayishimiye afata ingingo yo guhindura amafaranga yarabitswe mu mazu abari bayafise ababana ibipapuro. Ibi vyose byagize ingaruka ku ihungabana ry'ifaranga ry'u Burundi. Ndayishimiye yabona ko wari umugambi wateguwe kuva kera wo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ikindi kibazo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukwiye gukemura ni ibibazo vyibonekeza mu gisata c'indero. Abanyeshuri benshi barangiza amashuri atabumenyi bukwiye bafise, ubumenyi bushobora gutorera inyinshi ibibazo bihanze Burundi uno munsi. Harakenewe amavugurura akomeye kugira indero ijane n'ivy'igihugu ikeneye muri ino minsi. Ariko kugira iki gishikweko nukongera guha ikibanza. Ariko kugira iki gishikweko nukongera guha ikibanza umwarimu akwiye. Umwarimu niwo shingiro ry'ubumenyi burama. Mu gihe umwarimu afashwe nabi ingaruka zibonekeza ku munyeshure n'igihugu kigashikirwa. Hari n'ibindi bibazo twabivuze mu nzego z'ubutungane. Izi nzego ziracagirizwa ibiturire no kutubahiriza amategeko. Nkuko Ndayishimiye abivuga, Uburundi burakeneye indongozi nyazo, indongozi zikorera ku nyungu z'abene gihugu. Dushobora kuba tutaragira mu gihugu c'isezerano, ariko turi mu rugendo. Uru rugendo ni rurerure, ariko rushobora kuba na rugufi mu gihe twobishaka. Muri uru rugendo twiyemeje gusozera mu mwaka wa 2060 harimo ibigeragezo vyinshi. Nkuko Ndayishimiye abivuga, hari abatifuza ko Burundi bushika muri iki gihugu c'isezerano. Hari abarundi bipfuza ko Burundi busubira inyuma, maze abarundi bakongera kuba amagufa yumye nkuko yabigarutse kakoreje umuhanuzi Elize wo muri Bibiliya. Wakoze kubana nanje muri iyi video, ntiwibagire gufyonda like na subscribe.